Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ari nayo yanyu ya Rock Media, cyane cyane mwebwe abakunzi ibiganiro by'inkino mushikirizwa na Rock Media, ibiganiro vya Rock Sport, ibiganiro vya Mumenye ndetse n'ibiganiro vya Magic. Aho ku munsi wa gatanu turi kwigenekerezo rya 2021 kwezi kwa Munyoni mwaka wa 2025 mu mwanya w'ibiganiro ca Rock Sport. Ku munsi w'ejo twako turashikiriza Magic ku munsi wa kane turavuga kuri Ballon d'Or yo ku mugabane wa Afrika, ubushimwe butandukanye bwaje kuba butangwa. Uno munsi ni muri Rock Sport tuje kuganira ku makuru y'inkino atandukanye ariko aravugwa hano mu Burundi ndetse no hanze yabwo. Nije ari Rohis Ndongozi ndi kumwe na Boris Ingabire Jules tuza gufashanya kwashikiriza kino kiganiro. Reka ndamuramutse ndamuhe n'ikaze hano muri ndakuramukije Rohis Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abakunzi ba Rock Media, abakunzi ba Rock Sports muri rusange. Nize neza ko bameze neza ku ruhande rwacu, ku ruhande rwanje ni sawa, nibaza ko no ku ruhande rwa Rohis Ndongozi naho bimeze neza. Rero twifurize kumererwa neza mu banyu no mu byanyu, abatameze neza twifurize kwihangana, ariko kandi tunabifurize ikaze muri Rock Sports. Yani Rock Sport uno munsi zo kwashikiriza no vuga amakuru y'inkino ariko avuga hano mu Burundi na kindi kinini atari Primus League yaje kuba igarutse kugira 13 muri Primus League, aho hagiye kuba inkino zitandukanye mu bibuga bitandukanye. Kuva uno munsi wa gatanu hari urukino novuga ngo umugwi wa Interstars uzo wakina umugwi wa Eganwar, n'izindi nkino zitandukanye zigiye kugenda ziba muri ino ndwi ku munsi kuri uno munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana kuvuga bitandukanye. Naza ko tuza kubica hirya no hino, tuza kuvana mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya inyuma ya Trêve International. Amahiganwa 5 agiye kugaruka, ngo ni English Premier League, La Liga Santander n'andi atandukanye, n'amakuru y'inkino atandukanye zo guca hirya no hino. Reka ariko tubanze tumire amategato duheze tugaruke muri Donald. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Uno munsi ndavuze ko turi kwigenekerezo rya 21 y'ukwezi kwa 11. Ubona ko ukwezi kwa 11 naza ko dusigaje ibiganiro bibiri mu ngiza muri Rock Sport BC muri ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu turi kwigenekerezo rya 28, ariko ku wundi munsi wa mbere z'utangwe twatanguye ukwezi kwa 12. Bivuga ngo dusigaje indwi imwe gusa kugira ngo ukwezi kwa 11 tuze kuba tukurangiza muri Rock Sport. Abakunzi ba Rock Sport bana ukwezi kwa 11 kwagenze, ukwezi kwa 12 biti. Bon, nivyo ni kurarangira ari byagenze nabi, birashobora gukosorwa, haracari umwanya, ariko kandi n'ibyagenze neza harashobora no kuboneka ibigenda nabi ngo kwakomba haracasigaye igihe kirekire. Bon, nibaza ko gushika ubunya nta kwidoga kwari mu bijanye n'inkino, mu bijanye na sport muri rusange. Bon, ahubwo umwaka wose muri rusange kubera ko dusigaje, nibaza ko iminsi mike cyane, dusigaje iminsi mike muri kuvuga ngo ukwezi kurangire, ariko kandi dusigaje n'ukwezi kumwe kuvuga ngo umwaka urangire, uvuga yuko tuba turegereza by'ukuri ku musozo w'umwaka. Ari abaraba ibyagenze nabi mu minsi iheze cyangwa mu mezi aheze niko kanya, ndetse no ku ruhande rwacu nyene kutagenze neza hagati twebwe na public turaba ya Rock Sports ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye bica kuri Rock Media. Ni umwanya mwiza ngo bashobora no kubitubwira muri commentaire. Ariko kandi ku ruhande rwawe naho niveau personnel byagenze gute, bigenda gute? Ni sawa naco nshinja Imana. Okay, ibigiye kuza navyo ubiteguye gute?
abanga umugabo arinda kaje ibizoza byose bimera bimeze neza uzosanga twiteguye gusa twizera neza yuko Imana ifise plan iha umuntu canke iha abantu canke iha ikintu rero nizera neza yuko ko bizoba bimeze kose tuzovyakira ariko kandi twizera neza ko bizoba bimeze neza yabona ko ni kwigerekezo rya mbere y'ukwezi kwa 12 ni mu ndwi tugiye gutangura iza ivuyemo tuzotanguye ukwezi gushasha ariko kandi imbonesha kure yanyu ariyo yacu ya Rock Media ivyo bikwije umwaka iri kirakora ubona ko ni azoba ari ibihe vyiza cyane kuri Rock Media kuri twebwe azoba ari ibihe vyiza ku bakunzi bacu naza ko tuzonasangira tugakata cake cyangwa gato tukavuga ati muze dusangire duhimazanye hamwe no kuvuga ngo umwaka urangiye Rock Media tuko twashikiza ibiganiro kandi naza ko hari byagenze neza amaze ko bivuga ariko kandi twibaza ko hari n'ibyagenze nabi nta byamavyera ngo ndiko bavuga ariko ubundi mwaka uzokurikira tutangure tumeze neza dutangurane dukorane byinshi naza ko uko tugenda turakura niko tugenda turabona ngira ngo tuzoronka akaryo kuko bamwe n'abandi bashaka kuturatinga ku bikorwa out of 10 bakavuga ati je no kuratinga Rock Media percentage zingana uko canke amanota angana nk'uko ariko ku bwacu tukaza yuko hakozwe ibishoboka byose kugira ngo public yacu nibo ba boss bacu baze kwamererwa neza mu biganiro bitandukanye muri sport abatumire bagiye batandukanye inkino zigiye zitandukanye nka UEFA Champions League kurikirana muciye kuri Rock Media naza yuko quand byabazora umwanya wo kutreking nivyo ariko twobemera ko mu mwaka uzazotwaza nyindi mishasha kuko naza ko mubizi ko ni ikivugo cyacu ni regarder apprendre et grandir ngo raba wigama ukuri twaravye twarize kandi tugiye gukura naza ko mugiye kubona ibintu bishasha muri Rock Media reka rero twinjira neza midoni y'ikiganiro cyacu cy'uno munsi cya Rock Sports ni muri Primus League bagiye kugaruka ku ndwi ya 13 inyuma ya Trêve Internationale inyuma yuko Uburundi bushoboye gukora ikintu kitari bigiye gikorwa réussir l'exploit historique equipe A itsindwa na equipe B ibyo ni ibintu byaheze ariko reka tugaruke muri Primus League abaje ko bagaruka ku ndwi ya 13 ibintu bitandukanye uno munsi ku munsi wa gatanu Aigle Noir irinjira mu kibuga ni leader muri championnat ni champion en titre wa Primus League uno munsi naza gutangura nibaza kugura indwi ya 13 bakina n'umugwa Interstars ni Aigle Noir the Fighters ubona yuko niyo iza kuba itangura inondo igira ya 13 yakirwa n'umugwa Interstars nova ko ni match ku bwanje iri decisive cyane ku ruhande rwa Aigle Noir kuko nivyo turabona ko ni ya mbere turabona yuko irafise avantage nini cyane kwa inkino zigiye zitandukanye z'ibirara nifise ariko neza ko umaze kugera kuri inondo ya 13 asigenduza bizonyene bwa ngo baze ko baprotira kwanza runyero kava mwanzo basigaye kina rumwe bwonyine ngo baze ko baprotira Fazare rero nazo yuko hamwe burangiza Fazare bafise amanota menshi cyane ari hagati yabo ndetse no mu kugira kabiri bakafise ni avantage y'inkino zibiri inkino zingahe zibirarane nazo bari avantage ikomeye cyane ariko kandi bagiye kuba bakinira hanze ya Nkurunziza Peace Park Complex Stadium rero nova yuko biraza ko bafata bibasaba gushiramo kandi kantu ngo baze kuba bagwana Interstars nubwo Interstars yoyo kuri niveau no iriko si equipe twaza kuvuga ko iraza kugwana no mugwa Aigle Noir mugabo twama twabibonye ni football agapera ngo karidunda karadundika dushobora kubona Interstars ije gahagarika mugwa Aigle Noir buriyaza ko ni ibintu bishoboka abakonkera mu Aigle Noir no munsi ni Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Bumamuru bazoba ikora kintu ni Bumamuru izoba yakiriwe na Vision ariko Vision izobakira he muhira toute façon abakuzi ba Bumamuru n'ubundi bazoba kwa kundi nyene nta kintu bazobaho niraze ko ino ni atu ikomeye cyane umugwa Bumamuru fisi ko uravye imigwi presque nka yose yora yakira kuri Stade Ntwari yakira mu Cibitoke kandi urabona imigwi yakira umunya yaranagabanutse kera yari myinshi yakira kuri Stade Ntwari mugo no munsi niba yose igenda mu ntara ya Cibitoke tugomba mu bihugu biri wabo hose yakire hose iri wabo kandi urabona ko mu bisanzwe Bumamuru ni equipe y'intara
kera yari y'intara ubu urumva ni Bujumbura yagutse oya dufata ko ari komine nuvuga ngo abanyagihugu bose bo mu Cibitoke baba bashaka yuko ekipe yabo iza kwitwara neza mu kibuga rero ni avantage ikomeye kubera ko yakiriwe na Vital n'ubundi iri muhira yakiriwe na Rukinzo iri muhira yakiriwe na Vision n'ubundi iri muhira yakiriwe na Bundesliga hose iri muhira nayo igakigaruka kandi kavuga ko inkino nyinshi dufate Vitaro Vision y'abapolisi Rukinzo Bundesliga Dynamique Interstar imigwi itanu iyo yose yakira Bumamuru yakirira imuhira wa mu Cibitoke nayo Bumamuru igacigaruka kandi ikiba ngo nimiburi buri nkino 10 iraza kubizikindira mu kandi iwabo bako ni avantage ikomeye cyane kuri Bumamuru izo bikurikirana n'umugwa wa Vision twari twavuze mu minsi imaze inkino zigera kuri 3 itsindwa zose hari ibibazo bamaze kuba birukana usanzwe arongoye umugwa wa Vision aserukira bano ba boss Ndayishimiye Yusuf na Bofis Karere bana ko bamaze kuba muhagarika Steve Zigamasabo n'umugwi uri mu bibazo bitandukanye ariko twibaze ko Notre Dame International kano karoko barimo dushobora kubona baje bakosoye kuko ni Bumamuru iri mu mafomu akomeye cyane no munsi ni Bumamuru nayo ko ifite target nayo yo kuza kugwana n'umugwa Aigle Noir ariko ntitwokwitega yuko bavuye muri bava muri Trêve Internationale baza kuba bagwana na Bumamuru peut-être iyo bari gushikira kundi muntu ari hasi mugabo umva Bumamuru no munsi naza ko ni imwe mu makipe ameze neza cyane ngatoje kwa tugaruka ku biganiro byacu bigiye bitandukanye biheze urana yuko ni imwe mu makipe ari muri forme zimeze neza Vision Football Club yarifise navuga staff technique imeze neza yarifise uko yubatse guhera hasi gushika hejuru byo bimeze neza cyane no munsi two turabona utubazo twato na hato naza ko iyo equipe imaze kuba hanze cyangwa inyuma y'ikibuga bitameze neza biza kwa affected directement indani mu kibuga nimba tumaze kuba twumva utwo tubazo twato na hato rero turi inyuma y'ikibuga ngo turabona result uko zifashe nta misi yeze yari mu kibanza ca mbere no munsi tibarezo mu kibanza ca gatanu umva iyo shit kuningana mu mwanya muto gusa inyuma y'inkino zitatu iciza kwa kigwa n'umugwi iciza kwakira nibyo umugwa Bumamuru mugabo n'ubundi igiye hahandi muhira kwa Bumamuru ni Bumamuru ifise ya avantage ya public yiwabo ishikiye ku mugwi utoroshe nibyo bari baronsa ka ruhuko kindwi zingahe ka international duty mugabo ntikiza kwa kibuza yuko tuza kubona ishikira kuri ya mahwa ya Bumamuru bwa bukomezi bwa Bumamuru naza ko hariho kinini cyo gukosorwa ariko rero turabe yuko peut-être ari ikintu cyo cyarahindutse cyoba cyarabaye inyuma y'ikibuga bwano tukize kwa cyafecta novuga indani mu kibuga ariko no musi ni twavuze ni abakonki batatu ni Aigle Noir ni Bumamuru ariko hariho na Flambeau du Centre nayo izoba yatembereye mu ntara ya Ngozi izoba yagiye gutembera mu gwa Ngozi wa message Ngozi wana ko numugwi nawo nyine no musi si kuri même niveau na Vision ariko uri mu mafono mabi cyane uganje n'inge twawuheruka ni binabiriya nibaza ko ni message Ngozi no mwaka twavuze twabica kati target yabo si yo kugwanira bere banza 5-6 bya mbere nibaza ko target yabo yo kuza kugwana ahubwo ntibaje muri banza 5 bya nyuma yego no musero uje kwakira umugwa Flambeau du Centre tubone ngene uri kurigenza tubona performance zawo umuntu hafi zose bana ko no mu giri consistent cyane no mwaka impande ya Aigle Noir message Ngozi hari cishobora kuyaga imbere yuko nshika ku rukino nyezina sinzi ko uwofata ibihe umugwa message Ngozi uri kuracamo biraje gushusha gatoye n'ibihe umugwa Kanzani tidwigeze kuba ucamo mu myaka 2 heze ana yuko no munsi message Ngozi iri kigwana kugira ngo irabe yuko iza ku itaza gutuma igume muri Primus League ivyo bihe byarigeze kuba bishikira umugwa Kanzani United iyo migwi ko ari ibiri ni migwi navuga ko umugwa message Ngozi nivyo uri muri academy no message ni migwi yari yubatswe neza ni migwi yiteguriwe neza ubona ko yaje muri Primus League ubona ko ifise ubukomezi budasanzwe kandi yaje no navyerekana uno munsi iri mu bihe bitameze neza ni mu kibanza navuga ikurikira havuye imigwi 3 ya nyuma n'iki kurikira no ngo habura gatuje muri zone rouge ifise amanota agira kuri 10 mu 12 no ngo natwe twashaka tufate ko buri rukino rwose yajiranganye n'ubundi kuma muri muwa
bikaba bigiye kuba yakira umugwi nka Flambeau du Centre no musi tubona yuko ikonkiransa imigwi nka Bumamuru ikonkiransa umugwi nka Aigle Noir iri hejuru ifise amanota agera kuri 26 twaje kwa tubona ukuntu yaje kwa yitwara mu nkino za CAF Champions League no musi iciza ko yakirwa n'umugwi wa Messager Ngozi no bako iri mu bihe bibi cyane gose abakunzi ba Messager Ngozi baze kuba bara match ariko kandi bafise n'akantu ko kufatisha ku mutima bwa mu mutima utaza kugira ngo mva kubera yuko bafise chance nkeye cyane zo kuza kuba batsinda no mugwa Flambeau du Centre amanota 10 mu nkino 12 mu gihe nuvuga ni 10 kuri 36 yarakini umuze gutakaza amanota agira kuri 26 twogira equipe ya Look Media FC ari amanota twaza kuba tuyaro muri Primus League rero yuko si iri muri forme novuga ko ziri ku rwego hejuru cyane zako uburongozi bwa Messager Ngozi bwicare bataraba bavangwa amadi atararenga ko bon haracari kare turashobora kubona baje bakaramversa ino situation arimo twaje ko tubona nko ku mugwa Vitaro mu myaka ya 2023 baza ko barangiza phase bari mu kibanza cyane ariko kandi ugasanga baje ko barangiza phase retour bari muri Big Four nuvuga ko ni ko gihambaye kiba cyakoze rero na Messager Ngozi aracari kare kwikosora mugabo sikare ko gutwara igikombe ariko kandi ni kare gushama ingufu zose zishoboka ngo waze ko afasha ni equipe novuga ko imeze neza ifashe neza uno musi haya na Flambeau du Centre muri academy yo Messager no ni toyita ndembi nubwo atari ntara zimwe nubwo atari akarere kamwe mbwa kame ni abana bari muri bayo ko rero ni match ikomeye cyane ariko kandi uburongozi bwa Messager Ngozi burabirushe mu bundi zose zishoboka nuvuga ngo hari igihe mu amakrebe usanga ariko arwanira ibikombe ugasanga equipe imwe yakinye yatsinze avuga ati reka tuyimire ijya nayo tuko turagwana peut-être twizere ijya bariko barahura ko ishobora kuza kubahagarika bukewe est-ce que ngo abafana ba Aigle Noir cyangwa babuma mu kwizera Messager Ngozi hagarika Flambeau du Centre sinibaza en tout cas ahantu binagoreye nuko yaba dufate iyi match yari gutangurira nta kintu na kimwe nazo gukoresha kwa kuntu usanga nk'iyo Barca yahuye na Elche wacitanga abafana ba Real Madrid bose baza gufana Elche même si usanga banka Elche baraza kuyifana mu gihe bahuye na Real na FC Barcelona rero no musi turavye forme bari mu mugwa Messager Ngozi sinaza ko hari umufana wa Aigle Noir yoza kuba nibyo araza kuheza ibirizo vuga ati reka genda za gufana Messager Ngozi kandi ndabe ko duhagarikira Flambeau du Centre mwana aza ko aba bafana ba The Fighters cyangwa ba Bumamuru yoza ko afise chance nke zo kugira ngo baze kwaboroherwa muri uvuga ngo no musi chance afise nizo gushikira ibigwi bigatsinda ikaguma itsinda ntirindire ko kandi nka Aigle Noir naza yuko yo yirafise pas d'avance ndende gusumba ino migwi yindi urabona ko turavye ku giti c'umukinyi umwe turana ko bari muri forme zimeze neza turavye noita gute imyaka y'abakinyi muri rusange urabona ko n'abakinyi bakiri hasi bakiri jeune tubaje turaba nano manota basumba iyindi migwi turaba n'izindi nkino novuga batarakina na yuko tukanaraba mbere wanashima na performance baje ko bakora muri Champions League na yuko quand même hariho pas d'avance ndende hari hagati ya Aigle Noir n'ino migwi na makuru ko aravugwa muri Primus League ariko hariho izindi nkino ni ku munsi wa gatanu ni Interstars za kwakira umugwi wa Aigle Noir kuri stade Urunani mu ntara Cibitoke Beje Green maze iza kuba ku munsi w'ejo wa gatandatu izoba iri kwirakira umugwi wa Kayanza United n'umugwi wa Beje Green usanzwe nyine wakira mu ntara Cibitoke kuri stade Urunani zimaze kuba inkino 12 kubera ko ni mu bitandatu ni Rukinzo ni izo yakira kuri garage izo yakira Garage Express kuri stade Urunani Vitaro kuri stade Urunani nyene izo yakiriye mu Ngozi City Vision kuri stade Urunani nyene izo yakiriye umugwi wa Bumamuru Messager Ngozi mu ntara ya Ngozi kuri stade Rukundo izo yakiriye Flambeau du Centre kuri stade Umuco mu ntara ya Muyinga Olympique Stars izo yakiriye umugwi wa Muzinga nabo nyene zo arukino rutoroshe cyane kuko turabona ni Muzinga uri munsi iri muri forme nziza cyane urukino rwa nyuma azo ari mu ntara Gitega kuri stade Ingoma umugwa Musongati uzo wakiriye Burundi Sport Dynamique urabona ko mu nkino 8
ziza kuba kuri ino ndwi ya 13 ni inkino zigera kuri 1 2 3 4 5 inkino 5 zigiye kubera mu ntara ya Cibitoke. Nuvuga ngo inkino 5 zose yaba ikibuga cyo vunguka canke ikaro kino kibuga corusha urabona yuko cyakira inkino nyinshi mu nkino 8 inkino 5 zose ziza kubera mu ntara ya Cibitoke. Kiretse urukino ruza kubera mu ntara ya Ngozi, Muyinga n'Igitega. Izindi nkino zose urabona ko abanyacibitoke naza ko iminsi yose kuwa gatanu kuwa gatandatu w'Imana bari mu munezero w'inkino. En tout cas abafana ba abantu bakunda football apana abafana ba muri yonyene urabona yuko en tout cas baragira ubuzima bwiza muri weekend. Hari Primus League na yuko kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa Mungu ateze ko ari match cyane. Reka twerekeze meza neza ku mugabane wa Buraya duhere muri English Premier League arizo bari kwaraba inkino zitandukanye. Wara ko no musinaza ko confiance itera yiyongera itera iduga cyane. Twaje kuba duheza baje muri Trevor International umugwa Arsenal watakaje amanota uri mu kandi cyambere. Umugwa Man City uraduga, Liverpool yatakaza amanota, imigwa Chelsea urabona ko Manchester United ziko ziratera ziduga. Nibaza ko baje muri no après Trevor International baje kwashina rena amamatch menshi muri English Premier League. Tuje muri ya period amamatch aba menshi usanga imigwi irakina kwa muri weekend igakina kwa gatatu igakina muri weekend kandi mu minsi izaje tuje muri Boxing Day urabona ko uno musi ni saison yo kwashina. Hazaro match komeye cyane hagati ya Arsenal the Gunners na Tottenham Hotspur North London Derby urabona ko ni imaze igihe cyane n'imyaka 2-3 urabona umugwa Arsenal istahukana presque zose. Uno musi ni Arsenal ni leader wa Premier League ni Tottenham Hotspur nonyene ndiko ntiri kure cyane bari mu bihe byiza ni urukino tugiye kubona tugutira gute. Umva ni the North London Derby. Ninaza ko ku munsi wa mbere tuzoza tuvuga ati the London is red cyane is white. White nikije. Ninaza ko tuvuga ko iri white. Bon birashoboka byose birashoboka muri football na cyane yuko n'umuntu yarafasha Arsenal gutsinda Tottenham Hotspur nitwa Gabriel Magalhaes yaje kwagira imvune Emirates Stadium bakina n'umugwa. Umusanzwe ntiyafasha Arsenal gutsinda Tottenham. Nuvuga yarafashije Arsenal muri nese zose. Bon bituma mvuze ko yafasha Arsenal gutsinda Tottenham. Ana yuko en tout cas mu nkino bahura na Tottenham ni gake abada natsinze igitsinda. Biragoye cyane ngo ubone yuko no munya Brazil yovuye mu kibuga adatsinze igitsinda. Rero novuga yuko ku rupapuro Arsenal afite amahirwe menshi, bon si menshi cyane mugara irafite amahirwe menshi cyane gusumba Tottenham Hotspur. Turabye na kano kahise bon nivyo ngira ngo twaheruka kubona kera Arsenal iza gutsindwa n'imigwi muri top 6 yaje kuyagarikwa n'umugwi wa Liverpool ku rukino rwa kabiri itsindo cha Szoboszlai. Neraza ko Arsenal gutsindwa na Big 6 byari bigoye mugabo ko byatanguye petete ngatosha kubona bibandana mugabo yaje kuyagarika n'ubundi mugwa Manchester United ihagarika umugwa nka Manchester City ko naho n'umenga baranganije nubwo baje kubanganya muri ya minota nyine yanyu ni minota myiza yo gutsinda. Rero bavuga yuko Arsenal ku rupapuro iraza kuba itsinda umugwa Tottenham Hotspur. Naje kwa mbona tiburiya uwitwa Mikel Arteta niwe bari kararabira ahantu habi umukonkira muri title race akaza kwabona menga Liverpool ibintu ntibyifashe neza nivyo City ubunya yatanga kubyura intege akibagize umugwi wa Tottenham Hotspur. Nivyo birashoboka yuko na Tottenham Hotspur tutoyibagira muri title race kandi na cyane nk'ubunya yoza igafata umugwi wa Arsenal bakabatsinda yo bikoze diri nziza bon kubwaye ariko yo bikorera n'idini nziza ino mibiri nka Liverpool Manchester cyane Manchester City ko Arsenal zo itakaje amanota n'iburi 5 hamwe yotsinda mu nkino zibiri zikurikirana kandi utakaje amanota 5 ngira ngo Mikel Arteta n'abasore bibo barabizi yuko amanota 5 n'amanota menshi cyane muri Premier League na cyane muri title race. Nivyo haracari kare turavuga turacari mu nkino za 10 na kangahe turacari muri phase muganiza yuko runo rukino witwa Mikel Arteta n'abasore bibo bategeza guca mu mwinshi. Yani Tottenham Hotspur baje kubivuga no musibona ko witwa Thomas Frank yaje kuba awuhindura cyane inyuma yuko aje kuba awufata hagiye no Ange Postecoglou. Bana ko Thomas Frank yazanye no ni equipe ni presque nshaka abakinyi ni nk'ababandi mugabo na ko
ni equipe shasha yarashizemo akandi kantu yarashizemo abandi filosofi doje shasha nibaza ko ni Tottenham Hotspur uno musi twofatira cyane kuri kahise nibaza ko bigoye kubera ni equipe shasha ni mumenyereza mushasha kandi tubona ko iriko iragira ama performance meza kera yari equipe ikunda gutsindwa nino mu gihugu yaratsinda imigwi ikuze muri gatsindwa n'imigwi mitoya mugabo no yaratsinda Manchester City nuno munsi niko bimeze gusinda Manchester City homengo nivyo bize nivyo batangura saison ati citegura ku Manchester City entraînement zabo bategeza kurishira niko bisanzwe neza nuno mwaka baramaze kuyitsinda muri Premier League gusinda bigira kuri 2 kubisa mugabo ni equipe yarahinduye akantu kaboneka nico gituma Arsenal nibaza ko ntiyo kwikontanta cyane na histoire nibaza ko Tottenham yo gusinda Arsenal kera kabisa kuva mikaya Teta Jane nibaza ko ni gake gashoboka mugabo no munsi ni ibintu bishasha ni equipe shasha ni saison shasha Arsenal yazamushasha bon nivyo Arsenal ntiyoshera hagati mu ginyo mugabo n'ukuri turavye nubwo tutofatira kuri kahise tukaraba muri kubu tutwaso Tottenham Hotspur iraza munsi gato mu rwa Arsenal nivyo irafise yakoze hope nziza umugwa Tottenham Hotspur mugabo na Arsenal yakoze hope nayuko no munsi turashora kura Gabriel Magalhaes ntaza kubura umuntu amusubirira no munsi turashora kura William Saliba ntaza kubura umuntu amusubirira kandi nujye aza kumusubirira nivyo ntaza kuba ari kuri meme niveau na Saliba cyangwa na Gabriel ariko urabona yuko irafise ya equipe B isa n'ukuri kwisa gatoya rero navuga yuko ku rupapuro Arteta arafise arafise avantage gatoya ko kuza gutsinda umugwa Tottenham Hotspur yazo ari ku munsi w'Imana igihe cy'isa 12 ku masaha ya hano mu gisagara ca Gitega ku masaha y'Igitega ku munsi wa mbere tuvuga ati the London is red North London is red sawa ni Arsenal rero zo kwakira umugwa Tottenham azwari yakira Arsenal siniuka Arsenal yaza ko ni Emirates Stadium ni Emirates Stadium Arsenal zo yakira umugwa wa Tottenham Hotspur muri English Premier League musi w'Imana igihe cy'isaha 12:30 zo ku mugoroba hazaye ko arabandi urundi rukino nibaza ko ku munsi wa muri no weekend fatire ku mukonkera ni Man City izose rukino rutoroshe ku mugwa wa Newcastle United harukuri mazimi stari mu maforo makomeye kuko nibuka ko bagiye muri Trevor International baje gutsindwa bisindo bigera kuri 3-1 n'umugwa wa Brentford uno musi nibaza ko na match imbere yayo bari bayitsinze muri English Premier League bari batsinzwe n'umugwa West Ham United antuka uno musi sinibaza ko ina equipe ya Newcastle United yaza gutera ubwoba Manchester City Man City ifise igikoko cy'umugabo witwa Erling Haaland nibaza ko kuva sezitangu ahantu mu nkino zose amaze gukina ngira ngo ahantu amaze kuva mu kibuga adatsinze nta nkino zitatu cyangwa izina aravuga ngo adatsinze n'umwaka nibaza ko ni zibiti ni urukino rwa Tottenham muri Premier League ni Tottenham na Aston Villa muri Champions League nta namwe ataratsinda muri equipe nationale nta namwe atatsinze uva match ataratsinda ni zibiti Aston Villa yatsinze Man City kimwe ku busa Tottenham yatsinze Man City 2 ku busa nabaye ko kuba nafise no mukinyi ni avantage ikomeye cyane rero turavye yaje kugira uruhombo rukomeye yitwa Newcastle United yari ifite witwa Alexander Isaac yagiye muri Liverpool nawe nubwo bitariko biragenze neza ariko kandi mura nawe yahasize nawe ntibyaje ko bigenda neza nivyo baraje ko bazana no mukongomani witwa Yohan Wissa ariko rana ko nawe yaje kubatsindwa na equipe ya Horamo equipe ya baraza n'undi mudagi muremure Wotemat nawe ni mwiza arakora atsinda muga si kuri meme na Isaac si impact ime Isaac akira muri Newcastle zavuga tuvuga muga Isaac muri Newcastle United kono musi Newcastle Isaac muri Liverpool nisanzwe rero bayo ko nahone ku rupapuro Pep Guardiola araza kuba afise pas d'avance gusumba Newcastle United nubwo Newcastle United ngango turayizi ko ni imwe mu equipe atigera atega ubwoba na ma equipe akomeye isizo yabo iratanga kuko no musi muri Premier League bariko baratsindwa cyane navyo bariko match zibize heruka bazitsinze batsinzwe n'imigwi idateye ubwoba Brentford na West Ham United West Ham United iri muri 3 zanyuma uno musi muri Premier League muga muri Champions League ni nkino zine bamaze gukina bamaze gutsinda 3 batsinzwe na Barca gusa nawe nyene yabatsinze byagoranye kabisa muri Champions League bariko bari muri zya munani za mbere umva ko ikize ntibaragitakaza cyane kuko barabona ati biko biranga muri Premier League muga muri Champions League tsako ivyo bituma confiance ibagumamo mugare
nabahumuriza yuko muri Champions League bashaka kugenda bukebuke antuka nitwiteze yuko irashobora kurengana n'ivyo zino nkino irashobora no kurengana idaciye mu mabaraje irashobora direct muri weekend final mugabo bafise chance nke antuka ntiboza kwishana ngo reka twifocusing cyane muri Champions League barashobora kugira ayo mateka nyine bakavuga ati twaje kwa dukina Champions League no mu kwezi bari bagize parcours nziza muri Champions League neza yuko n'ubunya haracari kare twaje kwa tubona hari umukinyi nkunda kwibuka yitwa Hojland akinira mu gwa Manchester United imisi yose twama dusanga muri Paris chege bakina Paris yari Champions League yari Ligue des Champions ngo nibuka ibitsinda bako bakina Bayern muri Champions League yasinze ibitsinda byinshi muga muri Premier League yagize inkino zika kuri 10 ataratsinda igitsinda ibana nagira nubwo bakavuga ati no Hojland reka dufasite Hojland Haaland urumva ko bishaka no gusa ubunye niwe azoza kwamuhagarika mugabo yashika muri Premier League ukamenga musitsi kwamaza kanya muri Champions League yaranibuka ko bari muri Champions League niki rero bayuko n'ubunya dufate yuko rero Newcastle United muri Champions League ifise amenyo muga yashika muri Premier League bika kandi nazo ko aho gushinga ubunye cyane muri Premier League ko bizoza no ko bibafasha kuza gutegura UEFA Champions League yo mu kurikira yani muri Premier League naza ko makuru nayo menshi zini nkino zoze ko ziraba muri Premier League ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana reka imbere ko turangiza duce muri La Liga Santander ni FC Barcelona ije kugira retour inyuma y'imyaka myinshi cyane kuri Camp Nou baje ko bagaruka kuri Camp Nou inyuma y'imyaka myinshi bako bakina kuri Montjuic uno musi ni Barca ije ko yakina n'urukino rutoroshe kuko n'umugwa Athletic Club baje kuba bakira kuri Camp Nou azoba n'urukino rutoroshe ku bakunzi mu FC Barcelona kuko bazoba barindiranye igishika witwa Nico Williams ubwo naza ko bazomuzomera bikwiye cyane gose ubwo naza ko no musi umuntu yankwa cyane muri FC Barcelona muri La Liga Santander Nico Williams bivanye n'ivyo bakoreye muri Mercato yari yamaze kwemera neza umva ngira ngo Didier bari bamaze no kuba bayisinya hasigaye gutera ko biza kwa byanka ni rero ni FC Barcelona ije kuba yakira urukino rwayo rwa mbere inyuma y'imyaka ngira ngo ibiri bari bakwakira urukino muri 2023 bakira Spotify Camp Nou baje ko bakira ku rukino rukomeye cyane urukino rwa Athletic Club naza ko ni mu equipe wanashima afise kahise gakomeye na FC Barcelona haba muri La Liga Santander ndetse no muri Copa del Rey ni mu equipe ifise ikombe byinshi muri Copa del Rey rero bayuko ni garuka ryitwa Lamine Yamal kuri Camp Nou amaze kwakina urukino rumwe aje kwakina umva urukino rwa kabiri ni muri no weekend aza kwakina na Athletic Club yaje ko yandika uno muhungu no kakantu kamajambo ariko zampanuro twamuha zahereye he ko twamuha imano cyangwa ni ko twavuze mu Kirundi ntiyaje ko bitabo n'ubu yaje ko afata photo de profile yiwe yandika kiwi yandika ngo Montjuic niho histoire yatanguriye ariko aho igenewe gukorerwa ni kuri camp aho urashobora gusanga haci inkino 10 cyangwa 5 atani pass decisive atazi mugaba amajambo yatawe kuvuga ayo kwihorera tukabona ibikorwa bo bayikigaramiye Yamal impanuro dutanga ni zicanga zigasikira muri mwe biya ni byiza je bigenda bishima kwanza si byiza bina gato bigenda bishima fuko umukinyi reka ko yifitiye imizero kuvyerekana yoza nk'ubunyi yo kwihorera ntazarandika ibyo bintu kuri Instagram agaca aja mu kibuga tukabona agize hat-trick tukabona tanza assist ibyo abivuze ari uko match yaheze acavuga ati ko yabonye watsinze nta nuko yirigwana nabivuga twebwe nyine twobivuga anabituvugisha ati burandika ikintu na kimwe urabona Lionel Messi arashobora gutsinda nta nuko agira caption araposta gusa nta na caption hano hawati ni foto gusa Cristiano Ronaldo arashobora guposta caption dutoye vamos yashana nawe nasigaye avuga ko ubunya aravuga ahubwo rero kwaza kuno ni oncle waramenyama ubuzi kuvuga gusa aranaye afate rero witwa PS Morgan baravuga mana abagenzi nibaza ko Cristiano nawe ndi muntu haye interview exclusive atarujya wenyine nawe aranamukunda ngira ngo nabavukanye nibaza ko amajambo avuga Cristiano Ronaldo aje amajambo ntawo kumva kuri Bukasa ntibibaho bo hari abantu bari embe badashaka kuvuga ikintu mugabo n'abamenyesha no baraguteka ko yakora kubaza ngo Messi Cristiano wigiranije na Messi mugabo ari Cristiano ntiyari gutanga zirya nyinshi yatanze kubera ko deja arazi yuko ni best ari bamufata nka nimero ya mbere haba mufata nka nimero ya kabiri wowe ubwiwiyo
yoreka twe tukavuga ko ari nimero ya mbere twe tukavuga ko ari nimero ya kabiri mani yaza kuvuga ko ari nimero ya mbere ivyo nibaza ko ayo majambo yitwa Lionel Messi naho uwo umutego gute azoza kwa ivuga buriza ko asigaye avuga cyane nibuka ku mwaka uheze Rodri niwe bigeze ko bavuga nyine aheje gutwara Ballon d'Or mu nyuma yaravuga amajambo bako bavuga ngo Vinicius yigenze kunuku nibuka amakomantere ya Neymar aravuga ati kuva hatwariye Ballon d'Or ubunye yabaye bamwe bagira amascours de motivation amadiscours de motivation asigaye avuga bitebwo nibaza ko na Cristiano nibaza ko ubunye ni imyaka aravuga ubunye avuga ati Messi nta kintu kimasuba ni jewe meilleur joueur de l'histoire baba abintu bigiye ko amakomantere cyamenshi cyane nibaze ko byari bikwiye ko azaravuga ibintu nk'ibyo no munsi yaje ko yakigwa muri The White House na Donald Trump ari kumwe n'umufasha wiwe Georgina nibaze ko reka tugarure kuri Lamine Yamal Cristiano w'ibyo yakoze yarakoze nashaka yivugire ni sawa ntacu bihindura amateka aramaze kuyandika ni nimero 1 ni nimero 2 kuri bamwe n'abandi mugabo Lamine Yamal turimo turagusavye ntako tusha mu Espanyol twe bikora dushavu bino bintu azarandika no kuri kw'Imana bikora tubabaze turaye yuko ejo hasi byanditse ibyashitse kuri profile bizoza kuri kuba no mukuru tubirinde ku munsi w'ejo bazawe ko arakina n'umugwa azo ari gihe cy'isaha 10 baza ko bakina na Athletic Club kandi ni n'ubucuti bukomeye cyane hagati ya Lamine Yamal na Nico Williams yani abagenzi bakomeye cyane reka turabe rero gabo Nico Williams nawe ni umwasi wa mbere w'abafana ba FC Barcelona kwa ibyo bakore yani Real Madrid nazo biri kwirakina n'umugwa wa Elche umva ni hamwe FC Barcelona ni nkino zitandukanye ni Real Madrid Barcelona ifise Athletic Club umugusa n'ukomeye cyane Real Madrid ifise umugwa wa Elche onako hamwe Barca yonyerera igatakaza amanota kuri Athletic Club umugwa Real Madrid ugatsinda Elche uwo buri kuri avance amanota menshi mugabo nabo baheruka gutakaza amanota 2 gutakaza amanota 2 bariko kunganya bakina na Celta Vigo baje kwatakaza amanota 2 baza kwa bagira score ni kandi vierge reno boy ko ni garuka rya Mbappe n'abagenzi biyoga ngo baze kwa bagira baprofita ino crash iri hagati ya Athletic Club ndetse na FC Barcelona yani baze ko niganda cyane twata tugakiza hano kuri no munsi wa gatanu ndagushimiye Lokesh Ndongozi ndashimiye n'abari kwa dukurikirana bose twifurize kugira weekend nziza mugire amahoro amagara ndetse n'amafaranga mu banyu no mu byanyu yari kandi ndabashimiye abakozi ba Look Media mbandanye ndabifuza kugira amahirwe mu byo mukora byose naho musanzwe mubaye mugire aho muba mubahwe naho gutaha